Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo w'10 haravuga ngo amaze kurota izo ndoto duca turondera ingene tuje i Makedoniya kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Dusangirira ijambo rivuga ngo ikibanza cawe cy'ukuri. Paulo yari karagendagenda avuga ubutumwa bwiza mu gihe Imana yari imaze kumuhamagara. Ariko hano baratubwira ingene Paulo yahamagawe kuja kuvuga ubutumwa bwiza i Makedoniya. Usomye ku murongo wa 6 haravuga ngo baca mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya babuzwa na mpwemu yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Murumva ko mpwemu yera yabujije Paulo kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya kuko kitari cyo kibanza ciwe ciza cyo kuvugiramwo ubutumwa bwiza. Umurongo w'indwi nawo uvuga ngo bashitse ahabangikanye ni Musiya bagerageza kuja i Butiniya, mwemu wa Yesu ntiyabakundira. Baca i Musiya baramanuka bashika i Tirowa. Maze Paulo arota indoto mwijoro abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati jabukuzi Makedoniya udutabare. Umurongo w'10 n'ubu twasomye uvuga ngo amaze kurota izo ndoto atahura yuko Imana ibahamagariye kuja i Makedoniya kuvuga y'ubutumwa bwiza. Ndagira ndakubwire ngo umenye ikibanza cawe c'ukuri. Iyo umuntu ari mu kibanza ciwe ibikorwa akora biragira umwimbo mwiza. Si ivyo gusa, iyo umuntu ari mu kibanza ciwe akorana ubushobozi n'amavuta biva ku Mana. Turakwiye rero kumenya aho Imana itugomba kugira ngo dushobore gukora neza igikorwa c'Imana. Nivyo ijambo ry'Imana riratubwira yuko ngo nimugende mu mahanga yose mubwire ivyaremwe ubutumwa bwiza. Ariko nagira ndakwibutsa yuko atari wewe wenyene uri umwe warungitswe mu mahanga yose. Twarabwiwe ariko umwe wese aja ahashobora gushika, aja ahaherereye kuvugayo ubutumwa bwiza mu kibanza yagenewe. Burya umuntu wese arafise ikibanza yagenewe cyo gukoreramwo. Ico kibanza jewe nawe turakwiye kukimenya, nico kibanza cyacu ciza twahamagariwemwe kugira ngo ibikorwa bivyara umusaruro. Iyo uriko urakorera ahantu hatari iwawe n'amavuta n'ubushobozi nibiza. Nidusomye aya majambo y'Imana ukuntu Paulo Imana yamubujije kuvuga ubutumwa bwiza muri Aziya, yongera iramubuza kuvuga ubutumwa bwiza i Butiniya, ahantu habiri hose. Ariko acarota indoto umuntu ariko aramubwira ngo jabuka i Makedoniya udutabare. Amaze kujabuka i Makedoniya yasanze arico cyari kibanza ciwe ciza cyo kuvugiramo ubutumwa bwiza, kandi yaraharose umwimbu udasanzwe. Niho yaciye ahurira n'uyu mugore yitwa Lidiya, yari umugore w'umudandaza. Hanyuma ngo Imana ikimwugurura umutima. Wosanga Imana yamurungitse aha i Makedoniya kubw'uyu mugore gusa yitwa Lidiya. Yumviriza amajambo y'Imana. Lidiya ngo acarabatizanywa nabo mu muryango wiwe. Si ivyo gusa, acarabagobera ngo abahindaro barabiwe bamererwa neza kuko yari umugore yifise, kuko yari umugore w'umudandaza. Urumva ko Paulo yaharonse umusaruro udasanzwe. Nuko nshuti yanje twari kukubwira ngo umenye ikibanza cawe cy'ukuri, kuko mu kibanza cawe cy'ukuri Imana irakugendera. Mu kibanza cawe cy'ukuri Imana igukoresha iby'ubuhizi mu mavuta n'ubushobozi biva kuri we. Rero menya ikibanza cawe cy'ukuri.